Jemva mu muryango w'abavumu kabisa n'umuvuma kurozi rero ugize nk'umwabwa ura n'ubuvumu w'umurozi bamwe bakinda bavure gukindirako unaenda urumva enda kwereke aba batipe bafise amashirahamwe hari abantu ba monta ama projet ego izo projet ukabona na ama projet azize gufasha society ukabona neza vraiment ibintu ngene babipanze ngene yabiteguye ni ibintu bizofasha abarundi ko nabo ngene babitanga at the end of the day bagacha bazana umu artiste bagacha umu artiste wo mu mahanga muri Tanzania yari Diamond Platinum bagacha muhereza amafaranga arenga kure niyo bahaye baririmbye bo ngaha kandi aho rero baba muri amahotel arundi bafise amayillusion ngumva ko tutazanye umurimbyi w'umunyamahanga ngo nta bantu tuzoronka byabini by'iwacu nyene ivyo nakenda bikorera kuri Timaya mani piga swata ya mbiri piga swata kandi rero sijya swata gusa yabaye n'izindi turacyazi create izindi swata ukeneye kujya tukeneye kujya ya turi ni neza kenera kujya kamera ukoresha n'imibeze ngaha ijya irarenza miliyoni yako ko muri miliyoni 10 10 miliyoni ko singuma $3,000 ni Sony Alpha ya kabiri 2500 $3,000 turakorera ega twebwe turi pilier cyo bita pilier inkingi tuze tubivuga tubaraba hari ibintu tuvuga tubaraba gute babibone message umviriza twebwe nitwe turi inkingi y'uno mutekano wose babona kabisa twebwe dutanga ico dufise hari abandi bafise ico twe tudafise mani niyo mpamvu intoke zimeze uko kweki imana itaturemye intoke zimeze uko zitinje dufate nka Brarudi je mvugiye kuri Brarudi si promotion ndiko ndayikorera ya nivyaba ngombwa tuzogisenyura nta ngorane nuko kwimana none umviriza swate batume babaho nkuko tudahari mugabo nibaze barakora ama projet atwitirirwa tutarimo bakadusura gutuma ku munyamahanga niba hereza akaza abarundi sebo sawa mugabo bakazongera gutuma ku munyamahanga bakamureza amafaranga menshi gusumba ayo umurundi yahawe nukuri kwimana je ndabandwa no guterekera ndaterekera kama basaza araje guterekera urabyo no guterekera ndaterekera ntabwo gari muzonjana bene wacu mufise amashirahamwe siyo blague nimuzoze mubona baza ngo baravyugaye nijuba naona ntacu muri akura shibuka no kusaidia batabifunga byote kabisa ikintu cyose kandi rero burya rero bitagura buke janasi baraza fungusa kesho tarambi bashafunga byote atanga wizi funga ikindi gihe bazozana inzo toa il suffit tout twebwe ega nibigoye il suffit ko dusoma bino biboro du promoting yuko vyica amagara y'abantu ibi tayari wowe nwabivuga washurisoma ntiyabuze suko msomi kabisa unasoma tu tuna expliquer sema ibi bitu birica amagara kasha tubikuza leta ikijayo nivyo kwa kasho kora makanenge twe twarapambanye kugira n'ubu turapambana kugira igihugu kiri stable abajene bagume bari stable sibyo turaterera ibyo dushoboye mugana natwe turakeneye ko ibi bintu turi imyaka kinatwendana abiburi tuzobwira abana ngo urumve ngo twarakoze ibiganiro twaragize ibiki c'est pas ça bakeneye ibintu bifadika bazobona ati n'ibyo ko abikoze byagenze gute ego le problème iki haba rero nuko nta n'ikizere tugira niyo mpamvu abajene benshi bana bari ko baraherera hanze bigira muri kubera iki kubura ikize ja wowe uri investisa kwishiramo inguvu hako uhogera aho uronka ukabona biha wundi Bonjour mesdames et messieurs, le fond de Buja Flavor, this is Sebumeria. Ni Buja Flavor nuizi none. Hapana Buja Hit. Bonjour les fans de Buja Flavor. Aujourd'hui je suis avec Benishi wasema vumba umunyoni. Ego takezera. Gesho kuzo step bijya kuri gatanu indwi presentation yonyene yaheze. None nufise imodoka none nufise wewe nufise starlet imbuto. Apo ansie modele mutazira komeye. Y'abanyoni. Avuga gore no muzijana umunyoni je ndavyeme je ndeme urabaye umunyoni na urabaye umunyoni mugapara umunyarwanda
bavuze ngo umunyarwanda wewe ko uri umunyekongo muri Kongo babita abanacoyo uri umunyacoyo ntumbwire niko basha batwita babita abanacoyo abanyoni bo muri Kongo babita abanyacoyo nacoyo haro n'umwami kinyoni ngaha muri plane mwabita kinyoni yego aha muri plane ya Kongo nyine hari yego ntuzi ko ari umwami w'abarundi ego ni vya yego ari Royaume y'abarundi hari n'umunyoni twe anyoni urakaze ubona amasaha tuvyukira saa hindwi afumana urupango rwaje upfu turamenya ko no mu buyezi ndagize uvenga ndi muri rohero ni muri nyina Geise koza SIMBIZI kuri 5 ndi kumwe na Simbizi wa Semavumba umunyoni akaba umwishwa w'abavumu umwishwa w'abavumu je bavumu n'abakuze n'abakuzine ni bamuyomba abavumu rabazi abavumu ya nimiryango kandi mu bavumu benshi umuvumu akuroze ntibarogora umuvumu akuroze ntibarogora naho hoziki umuvumu akuroze ntibarogora imana idakuzivyaye abavumu nibo bari abantu zenya nibo umva abavumu cyumva nyene uzorabe n'abafumu benshi usanga ari abavumu benshi mu barabaganga ni hamwe nyene abakoroni baraje baratwonona hajya abafumu nibo babizi nibo bavura abantu barumenyi bava mu miryango y'abavumu uravyumva bafite nimwe mu miryango yabaye diabolize nyene ibintu by'ubupfumu nyene baje baratugwanije twebekere mugabo urumva je mva mu muryango w'abavumu kabisa n'umuvumu akuroze rero ugize nk'umwabugabura n'ubuvumu w'umurozi bamwe bakinda bavre original gukindirako unaenda bavre original batwebwe je ndumu umunyoni w'umuvumu ibaze ndumunyoni w'umuvumu ivyo byose kwa toto moya abona agatuga masini ndo warona ko gara desordre vraiment mu industry uravurugaga abantu gushira abantu ku muto ku murongo umuntu muri no minsi cyane asa n'ukumenga ariko aratera ama counter attack mingi sana amashirahamwe ashigikira abanyamahanga nyina byamye kuva kera byo gushikira abanyamahanga Fizo yarabivuze kuri finale ya Primusic ni akanagasuzuguro n'ukuri kw'Imana jewe narakoranye na Brarudi muri 2019 wewe projet ya Primusic wasema vuba ego igihe acomotse avujije you nije nayivujije tuni muri Primusic nayivujije ngeze Igitega wari muri black kigiye genda vyibuka reka nibutse kwa nibyo byabaye bya munsi Fizo yarangini sinema gasi nafuye kuyivujisha nzobivuga umunsi byashitse tuvuga ko wa umutinye cyangwa uramwuga oya hari sinema Fizo yankiniye nanje ndamuvujishiriza indirimbo kwero n'umunyoni umuvumu Batwara maniki ikintu kindwi yose kindwi havize ibiri Fizo arengana nanje ndengana ntumbwire mugabo mu nyuma acambwira ati peti yangu wewe kandi ntaramugo gwagwa yambwira ati wenzo guhugwa ati warankoreye promotion hari nitete ati je narinzi ko bikoze kubwinabi mani je Fizo namukoreye promotion gushika n'abantu bari basigaye bavuga bati ko ndo mu bantu boy mbwa ni bantu peuple bantu weye je ndi bantu ko bantu we ndi mu bantu boy nasi ndi mu bantu none abantu no bose hari aba peuple bantu hari abanomade y'abapere abanomade kasike ntabwo ari mu bantu umunomade bagana abantu bari ko baragira inka bavuye za Ethiopia bashabisanga ngavuye za Somalia arindira gato yo ni CK hanyuma Mr Champagne we ni bantu we si bantu bidondo bantu ni we ni bidondo abantu nibo bantu umuntu abantu baba basukuke wanje bantu agabandi n'abantu byabitaba bibiliya abanyamahanga baje bivira handi hari bavuye za Somalia bari kwarondera isi nzima bashobora kororera mwinka basanga mu Burundi ari basiki professor basha baraza turabahereza abagore bacu barongo baje afisa amanyama ntumbwi twari kuri bantu boy rero ati rero
Fizo gushimira ati rero burya rero umuhungu waragize neza yego aravuga ati nukuri waragize neza yeskiza ati twariko turapfubusa warankoreye promotion ya ndirimbo je naramukoreye umuti kandi nije muntu wenyene maze kumenyekanisha indirimbo nkoresheje media online wenyene umurundi umwe ayo n'amateka maze kwandika umwe maze kugira promotion y'indirimbo itarasohoka ikamenyekana nkoresheje media gushika n'ubu bose birondera ama views mega je objectif kwari kugira promotion y'indirimbo kwari mwe message c'est vrai kweri wagomba kuyipromotinga canke wagomba kumukorerako burya wari wabivuze oya kumukorera guhariye ucamukorerako nikimenya nace ndayikupa ngomeza mu interview kwari nte twakoze hama ndabandanya na promotion yego munyuma no ko yabibonye nabi ndamugira promotion rero ya vrai ya butamu tuna ma challenge bikareka bituga kwa bien ça mafuta bulaya yego uwo n'umunyene yakora tubwira kuvyerekerera amashirahamwe sinzwe ashikirira abanyamahanga rero ico gihe rero naye muri Primusic ico gihe abaririmbye babaye amafaranga arenga miliyoni 200 abaririmbyi imiliyoni 200 yego umwe canke bose basangiye umwe 20 arenga apana 25 dufate 25 oya ntavyonzi gusa yararenga 20 Satubi yarafise amafaranga arenga miliyoni 200 bamuhaye Fizo yarafise amafaranga arenga miliyoni 200 bamuhaye ico gihe baragize proposition na Natasha karanka sivyo mugabo vraiment franchement gatere ntiyari yoroshe urazi kuririmba buri munsi utari umusirikare udafite experience haga none nabonye yuko dufise aba artiste bari experiment kandi kuba babita ko abaririmbyi babizi kuririmba biba kwiri ati niho nabonye yuko abarundi turafise abaririmbyi bari experimente bafise experience bazi ukominikana public sivyo ni experience ni yanabonye ko bon yari opportunité ndonse yo kubana nabo Fizo na Satubi urumva novuga yuko cyari ikintu ciza kabisa mugabo rero baca bagitoba ku munota wa nyuma baca bagenda kumvikana nivyo ugomba kuvuga kuba barumvikanye n'ikintu ciza nta shwa bari bafise kubera ku munota wa nyuma kuri finale ya Primusic bari baje hari deception yabaye kubafana apana kubafana tumaze kuronka entreprise ishobora kuvuga ndafashe miliyoni zirenga 50 ndazishize mu barimvye y'abarundi iyo yari point twari dufashe kandi byasaba tugarire hajya ngene kugira tubandane ati rero bahasarishije gute bagiye kuvyonona gute urumva enda kwereke aba batipe bafise amashirahamwe hari abantu ba monta ama projet ego izo projet ukabona na projet azize gufasha society ukabona neza vraiment ibintu ngene babipanze ngene babiteguye ni ibintu bizofasha abarundi ko nabo ngene babitanga iyo bariko baragira amaraporo y'umwaka muri leta ko bose batanga raporo muri leta bayereka yuko twarashigikiye abarundi impano twaragize ukuntu twarashizemo imitahe ngabo ugasanga muri ayo projet yene ego ni meza mugabo hari ukuntu aba yateguwe ubona neza yuko ingene babiri konsi ingene babyubatse ubona ni bon biri organize ingene projet bipanze urana ni sawa mosanga rakanu kamwe kace kavyonona kubera agatoba amata ni kaba karini wana ingunguru y'amata urashaka kwitamo akagute kamwe konyine akama kamwe yose agacacafura yose agacaba mabi urabyo ubusigo buhuma ntibuba bunini iyo ni migari twakiriwe nabazo kabaka gatoyi cyane gato kashobora byose pufu moyambiri kamchanga kamoya tubufu byote binabiri kanaribisha bitu ego jewe ndavye vibe yari hari igihe cha Primusic gwera bitangura twahereye muhinga tuja mu Kirundo hariho challenge kongrona Satubi na Fizo warabona yuko ari akantu k'akabrado fer ukuntu kandi c'était bon kwera byatuma public Team Satura yaraza kigasara babo kwa Bantu RTFF FFF Fizo Fan Family warabona nyene baraza kabisa ukabona nyene ibintu ari amafuta mugabo kugira tugarde ijya challenge ama tubanda kubera ijya Primusic byitwa yuko ari projet iza gushikira umuziki sivyo ni projet gushikira umuziki twishimikije ikinyobwa Primus at the end of the day bagacha bazana umu artiste wo mu mahanga
muri Tanzania yari Diamond Platinum bagacamuhereza amafaranga arenga kure niyo bahaye abaririmbyi bo ngaha kandi aho rero bamuriye amahoteli ego n'abarartiste bacu barabarihira amahoteli barahira de hotel barabahereza imiduga bideplasamwe kubera muri muririmbyi yarafite jipe hamwe na yasi igenda irimo timu yiwe n'abadanseri bimba hariho prise en charge yabo n'iki byose urumva kandi c'était bon c'est-à-dire iyo kuri finale byarinda bihera ari ya challenge nyene ababiri na babiri Brarudi yari kubyungukiramo kuko nyene byagenda nage ntibaze ngo abantu ngo baziwe kubwica kubera Diamond Platinum no baje kuri Fizo na Sadbi kandi baje kugira abarundi baragira ikintu bita mu kinyarwanda iwacu babita amatsiko abanyoni kujya mu bivuga hari amatsiko baragira amatsiko sinzi ngene bivuga mu kirundi amatsiko no kugira bashida kivuge gute mu kirundi cyuza cyumvikana mu kirundi cy'iwacu bafise inyota bamenya ati uza gufara ninda azi guperforminga neza gusumba ninda kuza kubuwa mbere ninda za kurimba kuri stage oya umva abarundi benshi babazamiye ati ninda aza gutahana imiliyoni mbeza ariko mbere 25 millions za primus ndavye zimwe zatanye tetero abarundi daboro baza bakeneye kumenya ninda aza gutahana ry'amahera ntibaze ngo baza ko Diamond cyangene nico kintu cyambe umurundi yumvise ati hari umuntu aza gutahana frambo kwera abarundi urabize du profit inzigo yacu inzigo turayidandaza ninde yatara basi ubwira baze ngo urukundo rwari bazaje ati tumugurikize jisha turabyazo yakoze avugo twumve ko azo kuja kugura lactis cyangwa kuri internet were abarundi namaze kubamenya niyo mpamvu uwi n'abafollowers banje nababwira ati ngomba ndabadandaze followers nabizi ko mufise inzigo mugabo ngomba ndabadandaze followers bawe wowe umunyoni ntibasekunda bakuri YouTube bwanye ndo nkanje agafaranga afu ikintu cyambabaje nico kweri kandi mu Rundi vraiment yaraterereza kugira ngo basi bamuhe nivyo vyuma asubire kandi gukora ariko urumva yuko nubu nta kiraboneka sibiza vyuma nabasavye babitahuye nabi nawe ndumva ko ufise inzigo turazinanye ni wasavye vyuma none washaka guterera ikiganza sinasavye vyuma nababwiye ati basavye vyumvi narabyanditse neza narababwiye ati kamera ndayifise imashine ndayifise imodoka ndayifise aho mba ndahafise ibiki ndabifise okay jewe habuze iki kugira ukore YouTube niyo irahemba me ibiganiro byanje kuri YouTube ntibabiraba wowe wasabye ko kuri Facebook barabiraba naragerageje kubasaba ati mundabe YouTube barasi kuri Facebook views bibijana nabihubijana nakibazo mfite kuri Facebook kandi natwe se vraiment turabironka kwezi sawa rero iyo bansi kundaba nambwiye ati rero reka ngumane namwebwe muri mwebwe nyere ntaburamwo bavandimwe ngumane uyi ngafise umujama yitwa Jacques yaramaye kiraka ndamugira promotion y'imiti avuze imiti y'ikirundi hari imiti yo gukuza amanyina hariho imiti ugwaya ama infection y'abagore arayidandaza imiti kama ikirundi hariho imiti y'ama diabete n'ibiki byose arabifise byose arabifise kandi ari certifié arafise uruhushya rwa umuti wa sida sanga nawe ufise akoresha impapuro za Republika yaramuhaye uruhushya arafise uruhushya rwemeye n'amategeko uraramemba nkadandaza babandi muri babandi b'injyajya ashobora kuba amazi iminsi 10 kidakora baba electronique yawe itameze neza yego Jacques Chamemba nkayereka mwene wacu ndazi kuri njyajya mugabe icuma cyawe ntigikora agenda kugura umuti ati rero Android yawe nikora neza nuko ndabadandaza ubu aba mwene wacu nuko bimeze urabyumva kubera ubu nta black kawaida dosi hakuna umva rero ndagomba kubwira ivyo amashirahamwe ndukwepe cyane wabyumva abarundi rero baze kubera ngo hari nakara sivyo baza kubera ico bita amatsiko y'abantu zeye y'abantu turinjyaga ntidukunda iterambere ryo mu Burundi ntibibaho turinjyaga kabisa turinjyaga nous sommes des hypocrites abahypocrite araje kwichakaruka ke mani kula hiti wakati hypocrite kabutavuza karabire mutafukunywa amusteri winyura mu kiraro cha herwe ukunywa ikino avu unaponda ile nani na uko nakunywa byabo hapana bya wapi uko nakunywa nini ni energy
Yes. Tunawapatia produit yaza ubu bana nk'ubu nkazamu irafasha yoshi impereza nk'idiri turakula pigalari man jesi sinoraba ngo urumva ngo Braludi ngo yatanga amakori muri leta oya urapigalari man nukuri enda kubwiza ukuri tuko turavuga ivy'amashirahamwe rero ati ndira sinzi ngenda yivuga ya vuga ya just ishirahamwe rega nishirahamwe urumva nakubwiye ko abarundi baza bafise amatsiko sawa rero baje bafise amatsiko abarundi bafise amayillusion ngumva ko tutazanye muri imvye umunyamahanga ngo nta bantu tuzoronka vyabini vy'iwacu nyene ivyo nacenda bikorera kuri timaya mani piga swata ya mbiri piga swata kandi rero sijya swata gusa yabaye n'izindi turacyazikriye izindi swata keneye kujya turakeneye kuba ya ni neza kenera kujya kamera ukoresha n'imibezi ngaha ijya irarenza miliyoni yako ku miliyoni 10 10 millions ko singuma $3,000 ni Sony Alpha Sony Alpha ya kabiri 2500 $3,000 sivyo ni nkoma 6 million gutyo oya zirarenga nka 7-8 sawa dufati miliyoni 7 miliyoni 7 dufati miliyoni kamera uje ukoresha uje kunkoresha iganiro je Simbizi wasema vumba umunyoni kacugira modoka irenze miliyoni 12 ya 12 million irenza apana irenze miliyoni 12 irarenza ya ahayo bakugonga mu nzira uje kumajaga gaciro uje kuma ikiganiro jewe uratora basiyo valeur naguhaye uramve valeur na iriya hama ibaziyo valeur yose wewe urabe ibyo ufise ushiraba niyo izi micro 300,000 twese tuko turakorera igitoro turiko turakorera ega twebwe turi pilier cyo bita pilier inkingi tuze tubivuga tubaraba hari ibintu tuvuga tubaraba gute babibone message umviriza twebwe ni turi inkingi y'uno mutekano wose babona kabisa kubera umutekano uravuruzwe na rezo sociaux tuze tubivuga tubaraba kabisa twemeranye neza yuko 2015 nko bintu byose byendatemetse byafiriye ya twarasubiye inyuma vira muri cyane hama rero twebwe nyene cyo turagaruka tuja turi pilier y'umutekano y'ugifisi ko nubu nyene twavuga ati turabihagaritse babandi nyene batuma abantu bagumuka baracandika me kubera bandika twe tuguma dushiramo ivyo abana nguvu tuzana ibiganiro bya entertainment abantu biryohererwa bakunda umuziki aparico 2015 ari projet imwe Braludi yakoze 2014 yanyuma imwe kamiliyoni yazamo 2015 hari ivyo yakoze oya ntavyo yakoze 2016 hari ivyo yakoze 2017 hari ivyo yakoze ntavyo yakoze 2018 hari yakoze oya ntavyo yakoze 2018 ni wa mwaka nafata abasani bose ndabashira nyakwigendera sogokuru wacu Petero nkuru nziza kugira abatahuze yuko bose bakwiye gukunda igihugu arabakuzi ba leta bose simini ribifanya kabisa usema vumba sasa mora babisemagi ko kino batabivuga simbizi ndira hazogera ni na turinjyaga nivya biri sadbero bakuririmba rero ikiri important suko babivuga nuko batahura impamvu byabaye hama tushire mu ngiro igihugu ni gwacu sivyo twebwe dutanga ico dufise hari abandi bafise ico twe tudafise man niyo mpamvu intoke zimeze uko Kwa ikimani tatule minoke zimeze uko zitinjira namwe kubera yuko zikiza kwinjira namwo zikaba ini zigafata ikintu kimwe rero dufate nka Braludi je mvugiye kuri Braludi si promotion ndiko ndayikorera ya nivyaba ngombwa tuzogisenyura nta ngorane nuko kwimana none umviriza swate batume babaho nkuko tudahari mugabo nibaze barakora ama projet atwitirirwa tutarimo none ko ibyo kandi Braludi akunda kuzitaza abantu benshi cyane muri entertainment gose kuri Braludi irati rero indira 2015 ari show yakoze oya 16 ari show yakoze 17 ari show yakoze oya 18 na 18 no uravyumva pija pri muziki yatangwe si yani hari ya 2000 ya mwagiye 2018 niho jewe nafashe ugwaruka ndagwegereza intwaro wewe simbizo semavumba umunyoni nta media nimwe nta ma media online yarahari yari bose bamengo tsobari mengana bazbyore cyo ndafata ya mbere nje imbere bose mavumba jewe si Idris ngene cyo nyakigenda ndamusigurira no projet uravugana na baba wa hari itariki 5 z'ukwa 4 z'ukwa 5 mu 2018 twaduze turabajene ijana imwumba amafoto ndayafise
sivyo turamusigura umusaza projet avuga ati peti bako bana comprendre kuva ico gihe candaza cyo kivi ndahimiriza abapeti bose ati peti imbuga tuzisatire uravyumva tidukore cyo twanamubwiye ati nyene icubahiro amatora ya 2020 azogenda bien bizogenda neza cyane niyo matora ya mbere yabayeho mu muteka abantu umutima uri hamwe juyani bimeze neza ya kera igihe cy'amatora batangura gutera amagrenade abantu batangura kugira umutekano ari muke kweri ivyo vraiment kabisa abantu bakurikiranye histoire barayizi musaza ema bitwita kwa abana b'igihugu turiho babaye bwa mbere satu ba posting agiye gutora sat kwari bwabo umu artiste Dr Cloud agiye gutora Dr Cloud aja muri meeting anda kufanya kazi mimi nikabana general impuzu za iprona weye ndiko na Gaston na vice president piga kazi bitibika kwa bien mafuta fresh bilaish acha ndisubirira kubera Alex umuntu muri entertainment hari fresh narugiye uko na agent atabwo bataki baragiye barafise ubwo ya ubu rero cyo twiko turaharanira dutawure yuko igihugu ari cyo wacu tugiriza kugikorera buri basigaye iki ko turonka frambo amafaranga ariko aya mafaranga imvuga simbizi wasema vumba biragoye kuyaronka kubera ari abantu bavuga ati ngo harimo tugwi muri ayo mashirahamwe ngo asanga ngo abantu ngo nibabandi nyine abantu bakidoga mwene wacu kanda kubwiza ukuri nko muri Premier Music ugaca usanga ngo harimo abantu babandi nyene nuvuga muri bindi vya hariye ngo asanga vya European cyangwa indira ndakubwira ikintu kimwe hari ikintu kimwe dukwiye gutahura ni muri bwa bujyajyanye na yanzi kugenda usanga dufisanga ofete abantu bahereza idiri uwo bazinanya apana ubikwiriye ariko urumva yuko amashira kandi rero ivyo navyo ntibashika ku nyungu baba bariko bararondera ko yajeyo narabagije nka dernièrement baje nka Isaac atuwe kuri YouTube ufise abantu barenga 100,000 kwanza yayambaje ambwiye ko yanyise umu influencer okay umu influencer ati mu bindi bihugu aba influencer niyo bajya ubugari bafise amafaranga menshi sivyo jewe amaterme yanje impamvu na create ijya link yo gufasha abantu bashigikire so guterera no gushikikirwa nakubwiye ati nari nkeneye kugira koresha umutaye wabo nyene bankurikirana bwati turagukunda ni kubera reno wacu mu bindi bihugu aba influencer abantu bafise note urabyo nabwiye ati mwe ko mu nkunda ni munshigikire ubwiye ibintu byo ndabikora urabyo kubera twebwe abantu baba bakwiye kuduhereza ubugari umengo adufata nko kumengo twatuko turafyina byo dukora ni joke ni mikino umengo ni dukeye natwebwe kubaho kigira kabiri abarivyi bacu turakenye Pero baje nko kubona dufate nk'ishirame nka Brody par exemple nko mandavuga muko nibo bonyene bashobora kwemanga ko bafise projet yo gufasha aba artiste sivyo abandi bashobora kuvyemanga bo ikibazo no gufasha gushigikira bo no gufashanya gushigikira ari gufasha no gufashanya parce que mu artiste afise fan base afise fan base yiwe nawe ufise entreprise ufise iframbo kandi nawe ukeneye ijya fan base yuko iza gushigikira produit wawe sivyo kuronka abakiriya ba produit wawe rero jaje nka Isaac ati barakuronde kusa abantu barenga 100,000 no ofise abantu plus de 100,000 personnes fizo kuva ababwirije ukuri ico gihe nakubwira cha Premier Music baba bamara plus de 20 millions kandi ni wadoreje inkuru yabwiye ati wabonye toka shit kiabo urumva nakayabo mfise nga oyo ico ni kiabo gikinyesha mbamo urumva rero so gacu usanga nk'abantu ba investissent plus de 20 millions 20 millions muri 5 millions ni c'est bon sivyo mais uzanye undi mu artiste ubaciye intege cume ngo bobo ntaco bamaze nagasuzugura fizo yavuze ko aragasuzugura ofite ingwanira aho nyene baradusuzugura sivyo twebwe twarapambanye kugira n'ubu turapambana kugira igihugu kiri stable abajene bagume bari stable sivyo turaterera ibyo dushoboye muga natwe turakeneye ko ibintu turi imyaka kina twendana abo rizobwira baranga urumva ngo twarakoze ibiganiro twaragize ibiki c'est pas ça bakeneye ibintu bifadika bazobona ati nibyo ko abikoze byagenze gute ego le problème iki haba rero nuko nta n'icizere tugira niyo mpamvu abajene benshi bona bari ko baraherera hanze
bigira muri se Kuberiki kubura ikize ja wowe uri investisa kwishiramo inguvu hako hogera aho uronka ukabona biha wundi Ona seka nundi atanabimerita atanabikoreye cyane ega ivyo ntibiri gusa nituje mashirahamwe cyane sinzi ugakurikiranye n'ama award ya platform show ya DJ Pro nyine agezeje ntumbazi yari usta namusengo nawe yagiye ngo Serbia urabyumva ugasanga rero nk'umuntu nujya ufate sinzi ko najya ama award we yuko nawe bagize ama commentaire nkaya bavuga ngo ari abantu bahaye abatayakwiri atamerite sibyo mu bizantu ikintu cya mérite cy'umuntu amerita urumva yuko ntikiri mashirahamwe gusa urumva meme nous les artistes turashiramo ibintu by'amasantima sike n'umujama wanje naka n'umujama uri muri ivyo ibintu bya santima ushira ruhande niyo mpamvu aba artiste benshi barakeneye ico bita ihugurwa barakeneye kuba formate bakaba formate nyine bakabaforma nyine bakabahereza umurongo ngenderwako. That is why leta nkonzi yarashinze ikintu bita PND, Plan National de Développement. Kandi iyo Plan National de Développement avant hariho iyo boro yitwa CCLP2 yari umengo namba ari 2000 combien 2000 CCLP2 mengaba muri 2018 ibintu mwe nivyo kuno CCLP2 acha hazi kintu bitu hafi iyo Plan National de Développement iyo Plan National de Développement rero ni plan ya buri murundi wese kwiyereza ati gwera muri 2020 gushika muri 2027 nzoba ngeze he sivyo wewe uri kure investisa urashize 2 millions mu bintu kugira plan yawe ikunde nuko umaze kuronka fan base abantu bagukurikirana hari abantu baba bakwiye baba investisa muri venu sanzwe gukora nk'izo za Brarodi n'andi mashirahamwe akenera abantu nibo abantu ba mbere baba bakwiye kuba cible yawe ati jewe n'imiburi nagera kuri no step abantu runaka nibo tuzokorana kabisa. Mego usanga je naratangaye nzanze muri Brarodi bafise baha contrat aba influencer iyumvire turi mu gihugu bahereza contrat aba influencer meje nta contrat nimwe nzima y'aba bantu office ntani kwiragushikira hama kijagiye nawe wari wajanye nabo novuga kijagiye novuga cyari cya 2020 kijagiye ndungitswe na BTV niyo yakurungitse nk'ikinyamakuru BTV yari ifise contrat ya production y'ama video ko je sinagiye nk'umu influencer bro nagiye nk'umu cameraman kumini cameraman ivyo byose bikava ku kigasimbizi wasema ni bya bindi batubona nk'abasazi reka ni twatangura ko badetruiza umviriza rindi nacho bose uko na lisansi niko na lisansi banafikiri ni usazi niko na diploma mu university uyu si uko diploma ya university hari abantu babona umengo n'ubusazi abantu ngaha twarize turiga twona amasomo turisoma twarize ntitwagiye muri ibi ngo nuko ngo twabuze ngo bini informaticien kandi mubi jewe ndi umu informaticien mubi urumva umu informaticien wa grave ndi umu videographe mubi none ubaza kugira nze muri ibi nuko nabuze ibindi nkora ngoma ndabahe message baragize ibintu bita friend of amstel nije muntu wa mbere murafata ama amstel yabo nkangwira ku mugaragaro kujya kuntu twahamagaye abantu ntibitaye bijya bintu nene friend of amstel urayiga ni ya evenement yabaye atimaye ninavuma nasema iko bien umviriza ubu uyi system hari ni wose urisoma imyaka hafi 200 wicaye ku ntebe y'ishuri 200 yashobora kubirenga plus de 20 ans plus de 20 combien sawa eske wewe wize kugira uzuraza kumpa ibiganiro jewe gusa uzuragenda uyerera konsoma nashaka ntunge ngira amafaranga maname akazwa abandi sawa ini projet de société sivyo kandi wewe ugomba kuja ngo muri bije cyangwa muri page gusaba ideni imitahe urayifitiye urifitiye materiel urifitiye ubwenge bwawe bukwiye uburafise base akenere bategura ibintu bavyitirira yuko ari inyungu ziwacu baduha akazi babitawure ko bakwiye kuduha akazi sadi bakadusura gutuma ku munyamahanga niba hereza akazi abarundi c'est bon sawa mugabo bakazongera gutuma ku munyamahanga bakamureza amafaranga menshi gusumba ayo murundi yahawe nukuri kwimane je ndabandwa no guterekera ndaterekera
kama basaza araje guterekera urabyumva no guterekera ndaterekera ntabwo ari muzonjyana ikintu cyambere umenye nuko umukuru w'igihugu aradushigikiye mbwari abantu batabizi simbizi pako tunya babiyuwi abantu batabizi yuko nivyo bakora kenshi na cyari usanga abantu novuga babategetse kenshi ngo babikurikirana none badufunga gute oya rindira gato namba batadukurikirana badufunga gute ati rero rege yafunzwe gute umviriza ikintu cyambere cyemeze yuko abategetsi badukurikirana urapima unyerere gira makosa bazogufunga tout simplement ikintu gusa nemeranya n'abategetsi bacu nukuri kindacemeza ntibatahura ingene fonctionnement ibintu dukora ati bigenda gute kugira bivyazwe umusaruro jewe ndibuka c'était en 2020 non c'était fin 2019 début ari mu mpera za 2019 kubera leta irafise ukuntu itanga budget annuel gusa ntibizokoroha kubera afise bita budget programme umbazo soka budget bivanye na programme izo programme izo bihari urabona rero ariho budget leta itanga mu bushikiranganje ico gihe ubushikiranganje apana ama ministère coordonné na primature kera avant 2020 ama ministère yaba coordonné hari ama ministère asanga muri premier vice président ari muri deuxième vice président ico gihe iyo na ubu ni premier ministre yo coordonner leta ico gihe iyo nama yuguruwe na deuxième vice président ico gihe ari son excellence Nozenya Butore Joseph Butore honorable bon niwe yavuga ati iyo video zo iri kuri project Z ndarayishize avuga ati none ntidutahura ingene ibintu byanyu mutabyaza umusaruro amategeko arahari gwera muri constitution hariho droit d'auteur ya 2005 hariho BD ya 2011 kigo cyashinzwe ati n'ubu leta habiyerewe le problème gusa ibihari jewe navuga ati ndaronse opportunité yo kuja mu kintu yari atelier yo kwiga ibibazo mze baba abara bamesha baba bakeneye kurangiza budget gusa kwirangiza gusa budget gusa urumva ari amahera asohoka niyo mpamvu uzosanga mu mpera z'umwaka usanga abantu bariko barikoreshereza amaseminaire amaki kujuire franga ba justifier franga ziyishe ariyo mpamvu uyi bagize budget programme urumva ubu leta mvyeyi leta nkozi yacibihindo ko nabonye ati iyi systeme ya kera ababingwa barabahereza amahera bagacha yakoresha ivyabo jena navuga ati eba urendera se opportunité tugomba rero twiga ibibazo à la fin badusinyisha uduhumbi 10 hapo utakutana ati ya 10 ndana tanga ama 0 on sait jamais bafuka banapiga mwambi ibyo ni bamuhayijana kandi yatwaye diba ibyo ni bebe mini millionaire bro kandi niko biri niko vyahoze uravyo mugabo urumva muri iyi programme ya leta mvyeyi ya budget programme namba benishwa zoja uravyandika ati mu kwezi wa gatandatu bizoba ni programme nivyo bikwiye gukogwa oya nivyo bihari ubu hari cyo bita budget programme ati navuga ni programme sasa rero ivyo rero umuntu niyovuga ngo nta budget leta isohora ituraba twebwe iyo budget irahari uko abangana kose namba bari make n'amabangana gute hari budget leta buri mwaka yamisohora yacu tugenga twebwe dukora mu by'indagaduro niyo mpamvu hari umudeje wa culture hari uri charger loisir uzorabe akorera hagiye kuri Palais des Arts loisir tu umukozi wa leta loisir atabihiti waruzi ko mu cadre ahari wasema vuba niyo mpamvu leta nzo tuyidogera tout simplement leta irakeneye kumenya ati none ibi bipeti twobikuramwo frambu gute kwena byori haubere gute ikori leta mvyeyi kugira twe turi ikori aya mashirahamwe afise marketing abakwiye kudukoresha ko n'umundi asangwa akoresha abantu tutazi ariko kurundi ruhande aho nyene ntaguciye mu kubera ndabwira gato mbe urabizi kugira baguhereze deal d'abord ikintu cya mbere utegeza ku office nif sivyo ntibazoguhidira ngo en individu no bahereza entreprise uravyumva niko bimeze nta muntu ahabwa idiri adafise nif adafise registre de commerce abatari yandikisha bagende biyandikishe muri api wogenda kwiyandikisha gute bazojayo ari ukwikira kagihawe ndi
none ati rero bagomba bakora batiyandikisha batazwi n'amategeko benshi rero usanga n'abahereza amadiri batanditse ugakimena n'amahera bayabagira yego hari aba artiste benshi nzi bakora atanifu bafise usanga nk'umuntu runaka akora muri societe runaka yarakiriye agasociete kiwe agasociete no gaca gasindira isoko ry'aba artiste baca guhamagara na kopiga y'imilio ngapi ugasanga hari aza kwegeranya nk'imiliyoni nka 50 numva we contrat uza kwegerana n'unya mu artiste uravye ameno wacu we ugirana contrat n'umu artiste mewe ntuza kumenya amafaranga niyo mpamvu uzubona ari twatugwitugwa nyene uravye nuko bimeze bro uravuga ati rero kuri friend of Amsterdam ati rero nituye kuri friend tuko turahereza umuco ingene leta yo tuvyaza mu kuya twebwe muri ya plan national de développement natwebwe dushikirwe nuko aba bantu bagira marketing na entreprise nimwe itagira bija marketing yose rayigira no ugira entreprise gutagira bija mane je ndazi nishirahamwe ngaha bakora ya motokora izo tokora zijya ku binyobwa canke ku mapankara wala prefera kuja kubikoresha mu Bushinwa kandi ngaha ari umupeti ngayo bikora prefera kuja kubitwara mu Bushinwa kandi ari umupeti ngayo bikora kandi uvuga kalite bari yindi nyene cyo nabakundiye leta mvye ya China bihagarika byayi bitangawizi nini bisa bidasaidia nini mutu funga so unaenda kufanyia ya China hari abapeti ngaha bemvesishije bagura ama machine bagira ibiki wapatie kazi sasa if you genda kurondera mu Bushinwa ari umunga bikora funga mani niyo mpamvu mpanambwira abantu abarundi nitutibwiriza ariko urumva simbizi ndya bifunga mani je kantu ariko uravuga ati nsanzwe turaba hypocrite si twe tukabigura zo mu askeka abapro wowe ufashe example dufate nibindi ndakubwira ati niba umviriza ubu bihageze yuko twerekana pouvoir dufise media igira gatatu ari pouvoir executif ari legislatif ari juridique agashaba media tugira kane muri pouvoir yego rero abarundi twese twebwe tugira kane twamaze kwigira ibihwiji ko msi tutabona aho bwacu babure niyo mucu usanga na vya bindi simbiza unamvuga usanga je nka simbizi nataka nikure mipeke nafanya kale ka system ka mipeke ukikura mipeke uri murundi akuna problem mugabo jya wenyene urumva yuko nubu nyakare ngomba gutanga ni nkuko ari abantu baba bidoga kuvya friend of Amsterdam bavuga yuko ngo arabaririmbyi bajya bonyene tujuru ngo ni babandi nyene abandi badashikirwa abo nakubwiye impamvu bitewe na vya bindi nyene cyusanga no rindira gato bitewe na vya bindi cyusanga hari projet nuvuga yatanzwe kubera yuko nziranye na naka arabingira ku mahera make ikiryoshe n'umurundi aba yariye nta ngorane ati rero jewe ari umurundi oya biba muri desordre babahereza amafaranga kwiye c'est bon il faut yuko leta ibyinjiremo swate ni bibiri leta jewe namamvuga ati ntiba bikeno yuko leta irigira bija leta ibyingiyemwo leta ofete leta izayishinga itegeko kandi nuko nyene wowe niwibwirize kera barabwiye ati parcelle yawe igarukira ngaha gacurenzako ejo leta izize nitegeko bomora naje ndabomoye nuko leta iza c'est-à-dire quoi wewe mbwa waribwirije wewe nyene ukaja muri order nuko leta ntizo niyumvira iyo ngingo kwinabaho iyo abantu batagenda baragonga mu mabarabara niki nta permis bari gusaba abati bose barazi gutwara nta inyo ba permis urabyo c'est-à-dire urumva twebwe turakrea ibintu bituma leta ikigira gucya rero uhamagaye ko mbwabanani reka tubijemo leta iramenye yuko 150 million nivyo kwa twebwe ngaha bavuga ko dukora utugenegene manake tuko incontrôlé nta namakori dutaga tuko aleze ugo mais leta 150 million harwazi ha ikivyinjiramo mugerore aziha wari kugataka ko Burundi tubahanure rero mugere twebwe abitse ari payobere ya wapi uribuka ko amafaranga nuzenya bamwatsi nibagiye mu Rwanda nimba ari muri Tanzania kugererayo show oya ati wewe ariko urukiye gutanga ego kandi usanga ari menshi usanga batanga utanga ari presque usanga utana make kwera bamubwiye ati wowe kwera wagire kugataka k'igihugu gutanga ikori kandi iryo kori riba rirenze uravyo mugabo rero twebwe rero abarundi kugira namba ayo mashirahamwe abona yuko afise intere bakene kuduza barahamagara abanyamahanga babanze bige kuduhereza twebwe ubugari bukwiye mumenye yuko bajya aba artiste muha amafaranga baraza bakabitubwira bajya baririmbye ego none tubona ubuzima bwabo
ega uno munsi uramuhaye ubwo namba ari 150 namba ari 600 ata umpiga ta 3 millions niyo ya nyuma aratubwira ati baraje burya bampaya dufate nka sadumwe nka 3 millions apanze inzu ari 1 miliyoni sadumwe kuri 3 millions ni make sana uravyumva ucura abamasha n'imfuri wabo muhira wabo haba kuri se haba kuri nyina haba kuri se haba kuri nyina sadbi n'imfura kandi ategerezwa gukingira brand yiwe y'ubustar abana biwe bariga igitoro niki na brand amafaranga y'ibyo nibisanzwe me gukingira brand yiwe nivyo bitwara amafaranga menshi kwera ugiye mu kabare usanga ari nk'abafana bagura ari nabandi bafana basa bamwe yuko ari basororera wowe satbi batsororera we ntuja n'importe où uravyumva utegereza gusohokera mu kabare kamwe nyina karishiki uravyumva so usanga rero ayo mafaranga 3 millions ni maki sivyo that is why namba yo mashirahamwe akeneye yuko tudatakambira wa mujama wacu tukona jamaa yetu papa badakeneye yuko turamutakabira de papa dushikana raporo kwa mutama ni bibwirize avuga ati barasema vumba ati sema vumba afisa abantu banga afisa abantu uyu jamaa kandi mujama petit jo 10 millions hizi kontra dukore ibi nibi ni 20 millions hizi hapa ndasubira kuvuga kama kubifanya siku vyata kuya umunsi umusaza bazobona ati geng ni execution ni order na to ibyo rero nivyo tudashaka nitwiribwe turempika hamwe umusaza nasema baba barazana tuko wese uko lisansi iko lisansi je wase myakuri marize uko juste gari mwanda mga tunajisho kusoma gitabo arage ija yezoga tinone bene wacu mufisa amashirahamwe sio blague nimuzoze mubona baza ngo baravyugaye nijuba naona ntacu muri akoresha uko kusaidia batabifunga byote kabisa ikintu cyose kandi rero bujyari bitagura buke jarasi baranza fungusa kesho tarambi bashafunga byote atanga wizi funga ikindi gihe bazozana inzo toa il suffit tout twebwe ega nibigoye il suffit ko dusoma bino biboro du promoting yuko vyica magara y'abantu ibi tayari wowe ntiwabivuga wose urisoma ntiyabuze suko msomi kabisa unasoma tu watu na explique wasema ibi bitu birica magara kasha tubikuza leta ikijayo nivyo kwa kasho kora makanenge ugara ndo pouvoir ya media hii kabisa bada shaka yuko tubaseserifu badwe tuje bapeti kuya bakuye tu simbizi shika basi 2 millions basi numa numa atari uko nzovuga yuko ivi atani kiugua wewe uzonsa vieko makari vya taka tuishi ara krebije paeje iyo yote ni maprojet ya biyana twafu akiavu si twaramaze gusaba ideni muri paeje turagura amakamera nibiki afu target batupe diri hakuna afu banaite étranger banampatia lari iyo bitabiwe no vyerazima aingie mu affaire baita bangale baifa pangale mapipa juice babiko siku lopera ega sikera ega n'umusaza arakeneye yuko kubona yuko ati wana mu bindi bihugu wana par exemple dernièrement haraje Bruce Melody aje gukora project ngaha none bazaye ko bitamushikire yuko hari umu artiste ari amafe bagana muri terme y'ama miliyoni ni ati none aratanze miliyoni none izo miliyoni yo kwazifise none est-ce que ça biogenda ni mu Rwanda ni sire kweri boyaga oya para kuyamuha kijya kibazo bavuga yuko ngo turatanze miliyoni 60 barazanse yuko sire sadba kenda Rwanda na bakimukaba hivi mushingo tokumva ku radio yuko natanze miliyoni 70 Gabiga byose bakagura abandi bobo ko bafatira ama miliyoni abanyarwanda batanguye hirya yejo
Juzi hapo. Juzi satubia Fizo kwa anaenda kule na kula malaya. Kidumu alikuwa anakula malaya. Mereo umwase baramufatiye nga kurumva ngo ubungubu niko nguko danje yari affaire n'abanyoni biwacu bajya nta kibazo. Umviriza ubungubu dutanze miliyoni 30 nuba ariko ngo baradufashe kandi ngo tutayenga izindi ngo 30. Lakini kweli hapa kweli hivi kweli hii hali yetu hapa na uzo milioni Sadbi niba kwigeze kumufunga Don Brighter 3 millions frambu 3 bar yari ni 10% zenye bari mufungia mwenzake kule 10% kumfunga wewe nubwo gusa akira akatoa me uwundi wiwacu ngaha zitatu pingu les artistes uramimva no mugabo no turakera to kujije ku iyo industry program tuyijeko bajya ba Boss Melody batejwe imbere na za Primus ziga company none Primus iri mu Rwanda ngana ya guma Boss Melody yagiye kuduha guma yahagaze arase n'indimi yitwa Henza pera birimba hageze yuko aja kuri top guma ikira hagarara mugabo ni brand ambassador wa Primus Robert ameno achi Primus yenywera ku mugaragaro arafa publicité ya Primus ya les afise contrat na arena umengo nambari ya miliyari yo ku branding nambari ya arena bara biharura kabisa sivyo ajenga barabonye imodoka giramwo nambari Brabus nambari Kigali ya 500,000 dollars ondire saba Burundi zurusa nini nabonye ikintu tubuze abo amafunguse abo ndindiraga nabo amafungu abonyene bugara bafise chiffre d'affaires nini ya kandi ugasanga iyo chiffre d'affaires baradukeneye twebwe peut-être iyo baba dukorana nabo ariko kurundi ruhande Simbizi bari kuvyugara Simbizi ni bya bintu byose bigaruka ariko ari abaririmbyi bashikirwa bakaronga najye make baba intica nikize na marare ujya umva ini nakwicana naca kumarire none okay abari mvinga bafise imiduga ni banga Fizo reka ivyo bintu sha Fizo koraga ya wapi Fizo koraga reka ivyo bintu Satbi plaque ubusanga ari bifese no yene musana nabo yafise plaque ifise imodoka twaye ko ari shasha ifise plaque ya KA bifese epi bifese wenyine abandi swate nawe rero tuziyo yayikuye hari amakuru mfise inde ya modoka ya bifese hari amakuru mfise ya bifese na makuru gusa bigarukira ngaho sumganiye kuri mu muziki umuziki numpati umuziki urakumenyekanisha hama ukaronka Sadbi ntiyabivuze yani sio muziki unakupatia oya si direct si brarudiza oya tuba dukenero direct apana ngo ndonse umugore cyangwa ngo ndonse umugabo no hapana na isinye contrat ikonde ko miliyoni jana ipapa piga miliyoni 100 juzi ivyo bintu shama kaburi tikere akabura visi tureka kuguzira muga ivyo nyene bituma abandi bantu babona ibindi bintu bavuga no urumva peut-être Sadbi abikora kugira batahure yuko hari urumva hari circulation monétaire mu bintu turimwo mu bindi bihugu ama buzz arakogwa kugira nkandi madira niyo mpamvu uzosanga umuntu artiste agomba gukora nka video aremera agakotesha nk'ibive witi nk'umunani bikaba biri mu rupangi wiwe voilà c'est ça ntibe nizi bari izi nyanda zihaye umugore wanje nizi bari gwiwe zeri ma buzz ya save mugabo ijya ahezijya aca kubita ku miliyoni nk'ijana quelque part contrat papa uravyumva so rero nivyo bintu bibeshwaho aba artiste kabisa muri Tanzania Harmonize yarigeze kuba nayamonye yari brand ambassador yitwa Twist ya ndayibona kiva muri WhatsApp sorabona mamumenga no si amatangawizi nyene ani bazikora nizarongo zaraha zafunguzi zande mbwira umu artiste gero bana ari kuri ico kintu no one hanum babyo mbwira umu artiste umwe ya branding ikinyobwa kizima atari mutima wenyene bamuhaye nawe ninzoga ivuye mu Rwanda please bo banaelewa lakini biko biraza uriko urabona ko na mutima n'abanyarwanda bamuhaye akazi mutima no ijya jini ijamba riseba ise abanyarwanda ariko urumva ko ariko biraza ava abanyarwanda mbwira umurundi none ijya ani huzuye abantu bakora bijya birikere nyene ntivyuzuye nga hari byinshi hari byinshi nga we ugihaza imena barafise za karibu barafise nabo nyene bice bisanga n'amabijo yabo atari menshi cyane abana reka ndakwerekere reka abanyarwanda bazatwihera akazi bakwene badwakazi swat ni bibiri mibaki ni padenta brand ibintu byabo imipaka ntibayuguruye ils vont implanter leurs entreprises ici
nakwambia hivi abanyarwanda barakeneye Burundi gusumba uko Burundi bukeneye u Rwanda nikuri kwimana ico ndayikubwiye ya mugabo nivyo ubiravye ubukumi paka ko bana declarer sana bana banaomba twebwe avant kera twakurayo gusibira yavyo nyene bya ruhengeri n'amata menga n'amata ya nibiraya gusa n'amata mewe rero leta mvyeyi leta nkozi iri plane imbuto z'ibiraya ishamariza ishamariza tukona mangombe sasa uranafuta tafite ko tena nini reka rero ubu rero niko buroho ba mukeke byinshi tomate niki tomate mawese mani ibintu biva mu Burundi bija mu Rwanda n'amafaranga yacu barakeneye Bruce Melody ari kuyafa frambo aje gutora iki Iron Wise frambo twebwe reka tugume tureka tere twenda Serbi tugenda nde abanyarwanda ari petit frère yambwiye ati niko petit frère yangu iko Rwanda yambwiye ati Burundi ndo Serbia Rwanda yari kujya twe twirukira muri Serbia bo baza ngabo Serbia katereka covid man urabona leta yarashinze ibore twa ijya page mu Rwanda bagishinze kera kirahari bobo baramaze kwipanga ama projet yabo ubu nta projet nshasha bogira bishamariza uburo bariko barataka gatereka ari vide kari mu Burundi that is why uzobona uburi mpaka ntiyuguruye abanyarwanda bose babuze ivyo bakorera mu Rwanda buca bose baza aha kuchukua nini frambo yes ni simbizi reka tugera mu busozo ni kibazo jincha rifuza kugira ngo twugare neza ikiganiro abantu batahure ico turimo dutahure yuko amakosa ari abantu twibwe turi muri entertainment canke amakosa ari ku bantu ndagusigura n'impamvu ari ku bantu basanzwe bari bakuye kudushiramo amafaranga cyo kuvuga y'amashirahamwe cyo ko turavuga yes ariko kibazo cyangaruka kubaza ari muri vyigeze gukorana ikiganiro acambwira ati burya niwite ko umwikomo kuri abo bantu ba entreprise burya amakosa hanini hari kuri wacu bivanye n'imyifato twe twifata twibwe profile twihaye kubwa wico onye ukivuze ku ikisimbizi ijoro kivuga ko nuko kera hari abaririmbyi batitse acanco babisi baba lisansi kijagiye akwani lisansi ya Sancho kera leta ni ari Ufise yame imiziki ofete kera korabona ibintu vy'ivyuma niki byari bizimvye niki kandi baravoyage gose kijagiye urabibona urabyumva so ubu rero umuziki wacu uratangiye kuzamwa abantu bagiye ku ishuri aritahura umu intellectuel abo ni go rukiza gonyene bizokunda nabone ne batabaroga niyo mpamvu turakwiye guterekera cyane uburozi bubanze bugabanuke buri duterekere cyane urumva mbere biza nukuri yo si blague urabyo guterekera we naye yego kubera hari imizimu mibi yinjiye mu bantu dukiye kuyikuramo urabyo kubera ego iyo mizimu kwikunda kutaba umupatriote wa vrai yaba ndabikubwiye nk'ubu ndabivuze cyo uvuga yuko umva ikintu kiri important turakwiye guharanira inyungu rusange izo nyungu rusange rero kugira tuzigereko nuko gutahura yuko umurundi wewe urambura umurundi k'umunyoni ntegerezwa kugupambanira uravyumva ingwane dufise gushya kuno munota hariho uruhande rumwe kote yiwacu duri mu entertainment tutaritahura nituzi ivyo turimo nituzi entertainment ngabo nka wewe uzi yuko ufise lisansi yawe ujyamise mu nzu urazishakuzanye muri bino bintu kabisa urabyo icero cyakuzanye nico bukwiye gutahuza n'abandi tibene wacu uko biri kose ibintu nuko ari abantu ngabe bari muri joke haro pankarte ya Brarudiri mu gihugu cyose iriko Estanish Olege umengo na Onezime n'amariko yitwa Rubai general bajije nagize amatohoza ijya pankarte iri kujya ko B-face Estanish bijya mu kinyo football Olege ntiyari kujamo Olege yagiye nko kubera B-face batumvikanye ko gafungo nimwe ko ndakubwira sazi umuririmbyi umwe aremeza gafunga avuga ati no twije cyo kwimanika mu gihugu cyose kuri ayo mafaranga oya nimpa uvyikojeje undi muririmbyi urabyumva ni buzire ndabwirire urabyumva unawo akaje mu projet yamaze gusohoka bamaze kuyisinga yuko iyo pancarte tegeza gukorwa nimyihagarare ko rero emera inzara igume mu nda ntije mu mutwe wibaza ko ari bangaye bazokumera ko inzara ibaguma mu gaye simbizi nakibazo je nibaza yuko wewe enda kwereka ntacyo kugira bazo bitahure ni kimwe turajetere ndazi neza yuko irimwe abantu bafise inzara zabo benshi turaje jewe Benisho ndabizi twese ntamwe twese turashonye turabizi sibyo mugabo
namba kwa gasore yariswe incungu namba nanda yariswe incungu ari impamvu yarihevye yaritangira abandi yaremeye iyo nzara ababingwa bagiye kugwana je sinababona turi muri Kongo so inko bazugarira twari kumwe bamutama none si ubuzima bwabo twe twari mikambi y'impunzi mebo banaenda bagaca baza gusatira sivyo baranira ikintu kimwe ubuzima bwabo barabushize handanje barabushira barabutanze abandi barundi abyo rero ufashe ujya yitanze ubuzima ntiyikunzewe yakunze uwundi rero uvuze yuko twese dushonje twavashije inzara imbere twemera iyo nzara itwice kabisa hama uremera no musi inzara ukarara inzara ukipfuga kugira basi nawe utojya abuzukura bagukomoka ko basi bo bazojya simbizi urabyumva ico kintu rero dukiye gutahura urabyumva sinamba je mbona ati aya mafaranga je ntankwiriye apana ntankwiriye ntadukwiriye ati bene wacu ipankate yogira tuyijeko mu bindi bihugu bigenda uko ati ibi bintu batumanitse ngaha turiyafishije baduhaye amafaranga adashikana 3 million 3 million ubuzima bw'ubu artiste urabutse 3 million mu kwezi kumwe ubwo nyene abagiye bivanye n'ivyo wambara brand yawe ni ati mwaba ngaba nkubise nk'imiliyoni nka 80 ndashobora gukoramo bya bindi byo n'undi mugambi abandi bantu hama kandi bazoba babona ijya afishe wanje bazombona kandi banambone kandi ibintu bizokwavansa aho ni ibintu rero bigira iki bipfira kuri ya pancarte amafaranga basinyira hari si yashikira umu artiste ni waza kujake urabyumva rero ibi bintu niko turabitahura je ndabizi neza kuno munota hariho bake tumaze kwitahura kandi dukora ibinyene batona ko turabasatse wenzo ku influencer n'undi et at the end of the day on va s'imposer kandi tuzobironka mu musaruro tuzoreka bajya bafise inzara bagume bikorera ibyabo mugabo hazogera igihe ayo entreprise nyine abahereza amadiri azobona yuko ntibikwiriye ko tubandanya nabano bantu kubera niba bahamagara bakagenda bagatamba birorera friend of baduza kurondera abantu batuma bajya abantu batamba biro niko kutari umu influencer kabisa ure influencer abantu batajya ahantu ntimuje batanza baba ubwo buhera buke babakore babahaye nibabuje nta kibazo meni babona ati amakazi yacu twatwaye ntibayaguze bazokenera kumenya ati none aba bantu batuma abantu bataza ni bande bazoca baza kuturondera ama nibaturondera tubabwiye twebwe dukwaye namwebwe n'amafaranga ndafise nif ndafise de commerce ikori TVA ni leta nivyikeneye kwera aba la majorité yabo bahakazi nta TVA batanga Yes, wakuza sembeje ya 257 ndi kumwe na Simbizi wasema vumba umunyoni apara gaposti kabera wonyine ubusi bwitodo ngo ari umuntu ngo indaya yonyene niyo ishobora umuzigo ukawugura ukawutahana igaciutahana n'umwana wo mu muji cyo ndabitahura nturagora na rimwe oya ko bono sasa uko bono ijya marsha ndisana ntogura na Yesu ari Yesu mwemera yaragiyeyo hari arabora yagiye indahiraza iramusomagura gushika nawe Simona atangura kumufuhira Simona atangura kumufuhira umwana w'Imana Yes ate Simona naje ngayo wawe tekereza unandamutse mugabo uyu narasiba kunsomagura araza aramavuta reka aranagura aroza n'amaguru nindi umuntu wa mbere yatabaye ubwoko bw'Abisirayeli burya mwemera yari umumara rahabu yari umuki indaya no yatabaye Abisirayeli bagiye reka indaya indana yimenye muri Bibiliya rero amenye indaya akamaro kayo irafise akamaro y'ujya umumaraya
abamara nibo bambere bakomye indubu bati Yesu ntabambwe bambere ivyo yahise vyemeza gasimbizi ni birefu yo nindi dossier iyo bari indi emission umunsi wakene ko uzotugira uzombwira umunsi wakene ko tuvuga ubutumwa kuri Step Media uzombwire Yesu kuzo Step Media 2 uno munsi ko turavuga kuvyerekeye entertainment yacu nuvuga gute twotera imbere ariko arakantu gato nababikiye umbize twakavuze mu nyuma ariko nabaye interesse gato ariko ndumva yuko n'ubutumwa abantu baba bakine kumenya Bago ni jambo ry'Imana twatugiyemo dusigura ingene ababirigi baje kutwiba reka nituvange tuzana by'ababirigi ingene baje baratwiba batwereka yuko umubiri ushobora kugugwa kugira abatwibe ko abamaraya twabamenye mu bitabo babirigi baje bazanye abakoroni wamenye byari bihari na abamaraya yarahari gusa ibivangundo vyamyeho ibinyendaro vyamyeho nibo bakora ako kazi nyene oya ibivangundo hari kivangundo ni kinyendaro kujya rero bakuvuga ati wakivagunduwe oya parce kivangu ni kivangundo kwera kera nta amahoteli yazanywe n'abakoroni amarestaurant yazanywe n'abakoroni kera narazi wawe nkajya narazi wawe nkajyama mugabo ubu ubwira njyami wawe tipea ihoteli kugira ngi wawe restaurant tipea uravyumva kera n'ivyari bihari byo nize n'abakoroni babizanye so mugabo urumva rero ibivangundo rero vyamyeho ibivangundo kwera kera nta mageto yarahari ngurantiza igeto yawe umwana ndayige bace baja mu ngundo rero atwayinda umwana kwera yabari ubabita aba non conjoint mbane bantu batazwe batahezagiwe batabandi kera barabantu wanasema ngo ni mtoto wa haramu haramzade rero kera babita ibivangunda byari byana cyane ikinyenda urumva kinyenda umva nashobora kuza nk'iyo mu kamindara ndayijya abahuni bamye umva stadiri yuko abanyoni bamye abanyoni umwe umunyoni Yesu kuzo Step Media 5 ndakubwira ati tuzo iyo ni next abashaka patiti mwandike muri commentaire ati tirifuza cyo kiganiro patiti ico bintu by'abanyoni simbiza ko aratubwira none abaye muri team satura oya je sinabaye mu team satura none ko bakuraho banda aba team satura abafana je n'umunyoni hagati yawe kuvura muzi n'umunyoni nabaye muri Bantu Boy cyo kubera na mukuru wawe oya gusa je vraiment muririmvyi nakuze nkunda bya bintu yari fizo vraiment no so mpenda fari yazina we Erega n'abatimu satura bara FF hari bara FF urumva rero ari no bashaka kumenya utabaye muri team niyo mpamvu baramuraba je baranse kundaba kuri YouTube mugabo baza kundabira kuri Step Media ingizimbizi ndagushimire cyane merci sara grand frère vraiment tubitironga bituye amana sara tuzosubira no gutaha rero cyari gano cy'abanyoni bye bye